braza neza cyane kabisa kari abarundi ndetse ukamuja batandukanye bro wigeze utebaye ibikorwa byari bimeze gute ibikorwa byari bimeze neza ushima byari bimeze neza mu bwirwa rateba kabisa karibu cyane ugenda uraba kucakujanye ukagikora hama ugaca bigabanya ibindi bintu karibu sana sanzwe ubizi ko dufite na concert yes one man no 1 million myaka uko fresh sana umunani abona neza yuko VICHOU LOVE na manager Happy Famba bavuye Qatar bavuye mu bikorwa by'umuziki nkuko bagiye bagenda. VICHOU LOVE turakura mu kici yambo cyane mumeze neza tumeze neza cyane manager Happy Famba tunakusalimia salama uko sawa lakini kaka safari poa sana tumefanya mambo makubwa sana mambo yote mengine ibibazo byose mumubaze kabisa VICHOU LOVE urimo abaririmbyi uboneza ko bagerageza gukora ibishoboka byose kugira umuziki wacu utere imbere unagere kure ibintu byacu rigere kure urugendo rwagushikanye Qatar mwaranguye ibiki nkuko twari twagiye tubivuze twari tujanywe murabizi ko bwa mbere bavuga ngo akanyoni katagurutse ikamenya ubwiza twari tugiye gukora video hama urumva iyo umuntu agiye gukora video aragira n'amakontakte n'abantu ubu hari abantu twahuye b'abaririmbyi hariya bitarare kugwa ko tuvuga aho mu minsi iza nyene tuzobivuga ariko icari catujanye ni ugukora amavideo niki kintu cyatumye muja gushutinga video Qatar ni impinduka y'umuziki w'u Burundi kuko tuba dushaka ko umuziki wacu utaguma ahandi ahubwo ugira iyindi sura yes twarabonye imiduga izimvye bisigura bishobora kuba mwari yo mwakoresheje muri video mwari mu gikora hariya ugeregeje kuraba ubuzima bwa hariya mu bikorwa byanyu by'umuziki n'ubuzima bwino mu gisata cy'umuzika natuvuga cyane cyane mu gushutinga wabonye ari kintu gitandukanye n'ivyo ngaha hari ibintu byabo birazimvye no gutekera kanoti kabisa wabo ngaha bon no ngaha nitwovuga ngo birazimbutse gose ariko hariho difference kuko hari ibintu byose n'amahera ikintu ane guhagarara mu ibarabara n'amafaranga okay twari twinjiye mu kwezi nofata kudasanzwe kuri wewe ndavuga kwezi kwa mavuko igenekezo rya 16 kwezi kwa gatandatu no mwaka turimwo ni naho uzocugira launchinga album izoifatanye n'isabukuru yawe ukomeje gukora ibikorwa bitandukanye gusohora indirimbo shasha ndetse n'amatonaje hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu ko ariko baradukurikira bwana VICHOU ikigiye gukurikira inyuma y'ino rugendo nyuma y'ikigo bakoreye muri Qatar niki urakoze cyane nibaza ko ubu mugiye kubona ayo mavideo hari amavideo yakorewe ngaha atari bwasohoke hari n'ayandi rero aya tuvuye gukorera hanze murabizi ko muri album Ikete harimo abaririmbyi batandukanye muri nouvelle génération igiye gukurikira no kuba amavideo ama tugakorana concert bien sûr ko uwo munsi nyene na album yitwa Ikete izocisoma concert cyari one man one show 1 million ntakirahinduka oya ntagishobora ni kujya nyene kabisa kuri VICHOU LOVE the Fighter Production isigura iki kuri we the Fighter Production novuga nti ni famille na numba nisanzuye the Fighter Production novuga nti n'abantu bafasha mu bikorwa byanje kandi bakaba ari nabo bazi VICHOU gusumba abandi bantu bose meme na famille Dream House iri kwigira uruhara rungana gute mu itunganywa ry'ibintu dusanzwe n'umugana Dream House nkuko mwabibonye no ku ma post atandukanye murabona yuko yo Dream House the Fighter Production yakoze ikintu Dream House babahari kandi mukaba musanzwe muzi yuko VICHOU ni brand ambassador wa Samsung biciye muri Dream House cyumva ko haba hariho partnership hagati ya the Fighter Production na Dream House umva yuko Dream House ari nabo abafashije muri runo rugendo kugira ngo dushobore kugenda tumeze neza tunagaruke neza ni harambe ibintu bikuru washoye kuyikira mu rugendo mvuye urakoze cyane ibintu twigiyeyo ubwa mbere navuga nti ikintu cyo gukoresha umwanya ukorera ku mwanya sivyo hama hano n'ikindi kintu discipline apana ku muziki gusa kuri vyose sivyo hakabaho rero no kumenya mbega hariya urabona ko twagiye ari team the Fighter Production ikintu cyose twize ko c'est de l'argent nta bintu byo kuvuga ngo mfasha oya n'amahera ni harambe Dream House uboneza ko ari umwe mu mashira hamwe ariko arafasha abaririmbyi b'abarundi na cyane cyane biciye muri VICHOU uno munsi
ku bwanje vraiment Dream House yubaho ahiri ariko ndashaka kumenya mu masezerano mwasinanye na Dream House hoba harimo ubijanye n'uburyo baba bagomba gukurira mu makuru abo kanaka VICHOU LOVE azokora. Erega ikibazo abajournaliste mu mufise mu mushaka kumenya ibintu byose ngo tubishire ku mugaragaro. Donc je ubwa mbere yari Dream House na The Fighter Production bavugana bati turashaka ko VICHOU aba brand ambassador wa Samsung muri Dream House sivyo hama ibibindi vy'ingendo n'ibiki bivanye nuko The Fighter Production ibandanya gukorabora neza na Dream House. Hari ibindi bintu biza birajamwo kubera iki none izo collabo zindi zozo nazo zitoja muri ibi bariko bariyumvira uko basanzwe bakorana neza bakavuga bati kugira ngo tubandanye neza reka nibi tubishiremo. Hari amashirahamwe menshi mwasinaniye amasezerano niki kintu ubona Dream House iruta yandi mashirahamwe mukora barumva ningoga mwatanguye mushutingira mu Ruyigi murazi Bujumbura Gitega intara zitandukanye kino gihe ni intambwe ku artiste muri ko murasohoka cyane bitanga image ihe bwana VICHOU twarabonye ubuherutse mwafatanye utemekere na Face on the floor nyuma yaho twarabonye twamati kano kanya sabe mukanye gufata utemekirere bitanga ishushiye ku muziki w'Uburundi na cyane cyane nk'inararibonye. Nibaza muca mwumva yuko nizanzira ya miryango iri kiruguruka muri imvyirera dafyinase hari niho gutangura gukamisha ko harageze yuko nibaza ko mubibona uko badondaguye abaririmvyi bose bagenda bagaruka uca wumva yuko harimo iterambere kandi harimo na kwa kumenyekanisha igihugu cacu malgré ko tuba tugiye gukora swat biteramo canke ama video haba harimo n'akantu ko Murundi kuko umuntu yagiye gukora iyo video canke ico giteramo no Murundi harimo no gupresenta igihugu. Sasa nibaza yuko ubwa mbere na mbere haba harimo nuko uwo muririmbyi canke abandi baririmbyi bakiri inyuma canke bashaka n'abajya bita ba legend nabo nyene ubona ko ingufu zitanguye kuba nyinshi. Kino gikorwa bakoze tutite ku munsi wa lancement y'ikete canke kizosoka imbere ya ivyo mubireke kuko video muri The Fighter ni nyinshi. Sinibaza yuko zishoboka muri Qatar. Sinibaza yuko erega si imwe kumengo mubifata sindirimba imwe muri The Fighter Production ibikorwa ni byinshi ariko bizovana nuko bapanze program ashobora gutangura gusohoka indirimbo iri ngaha yakorewe ngaha cyangwa ugasanga voilà kabisa nta murundi kabisa nta murundi numwe ashobora kwicara ategera akoresha telefone ziri muri Dream House cyangwa Samsung kubera ko iri kirafasha abaririmbyi b'abarundi umurundi wese kadukurikirana yumve neza kategerezwa gukora na Dream House kugira nka telefone nziza reka nikundira nigarukire mu giteramo cha one man show. Yes kano kanya vyipanze gute brother ibintu twaturindiriye gusa ko umunsi ubwira nta kintu igihe ugera nageze narakurikiranye interview wakoze na bagenzi bacu uravuga ati happy farmer manager aravuga ati intebe 10 meza 15 zarafashwe mu meza 200 nta gakuru gashasha nini umva deja tufite look turatuka Qatar tukakuta nini urumva tuba turonka ma update achishure manager tubabyiza tubakarata nawe wewe babajije ngo imeza kwata yindi meza ngo yo biragukwa kumva ivyo ni muri management je nk'ubu mbajije ibintu vy'ama video kamaze indirimbo nshasha ndashobora gucaraza mu mwanya muto kabisa. VICHOU uno munsi uharugwa nk'ifura muri rungano rushasha nigiki uhanura ubu urabona umuntu nihagishika hama guhanura reka tuzofata uwundi mwanya nibaza ko twari twaje kuvuga kubijanye n'urugendo tuvuyemo n'ibikorwa tuvuye gukora. Nibaza ko tuzoraba umwanya mwiza wo kubivuga kuko nibaza ko mwino minsi hagiye gutangura tuwa d'abord ya concert nibaza ko ariho umuntu yosha acisha mwumwe n'ivyo bibazo. Reka manager Happy Famba aturamutse gatoya manager microphone manager Happy Famba cha kwanza congratulations kwa kufanya kazi nzuri ya kufisha msanii wetu QUATAR. Nataka kujua kumanage VICHOU LOVE kivyako unaviona aje? Kuna mabadiliko, kuna faida, nini kisasa? Kumanage mtu kama VICHOU LOVE ni kitu kikubwa sana. Inaomba uwezo mkubwa, inaomba akili nyingi sana. Inaomba kufikiria kila siku, kichwa kinauma. So
kivingine kama uko na experience unakuwa unaona kama ni kawaida. Yeah. Kabisa. Kata, tunataka kujua umekutana na manager wangapi kule, wengine wasanii, umejifunza nini kama manager wa msanii? Tumekumbana na wa manager pale, hadi wa manager wengine wa USA. Mwenye akiona nani status zangu ataona kuna wa manager wa USA. Tumekumbana tukapeana manamba. Pia wamempenda Vichou, wamesema iko na talent, anaimba vizuri. Project ni nyingi sana, lakini hatuwezi zisema leo na tuzimalize. Lakini projects ni nyingi tena nyingi sana. Kabisa. Moja kati ya projects ambazo zimewapeleka Qatar ni tuseme ni video tu peke yake au kuna projects zingine ambazo ziko behind ambazo mngetaka kuzungumza? Hamna, imekuwa ni video peke yake. Kwa kutengeneza video afu turudi. Manager Apifamba, wewe ni mtu ambaye ukiwa unafanya kazi zako unakuwa kimya sana. Dream House ni company ambayo umefanya vizuri na kisasa mngali nayo. Hivi kisasa mnatumia kazi na Dream House aje kisasa? Dream House tunatumika nao ni partnership. Tukiandaa kitu wanakuwa wa kwanza kutusikiliza na wanasema tutasapoti kipesa. Sio Dream House peke yake, hata serikali inatusaidia, lakini sisi hatupendi kusema sana. Kama hii safari kuna government ilitusaidia. Ni ile tu wanamuziki kama wajui njia ya kupita, wasikuwa na laumu eti serikali haisaidii. Serikali inasaidia sana muziki tena sana. Serikali imechangia upande gani? Serikali tukisema imesaidia upande gani ni kama upande wa kitu wanaita devise. Bankobu ni serikali. Unaenda pale wanakupa dola, unaondoka na dola. Ni gharama kiasi gani ambayo kama sio unaweza kutuambia ambayo minimum basi angalau ambayo mliweza kugharimu kwa nchini Qatar kwa sababu ya hii kazi ambayo mmepeleka? Imetubeba pesa nyingi, siwezi sema hapa. Kuna muda tutasema, lakini pesa ni nyingi kwa sababu kule watu wako busy. Kwa siku unakutana mtu driver kukuzungusha, anakuzungusha kwa dola 300 kwa siku moja. Unaona, ni nchi iko very expensive. Wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao ni legend kwenye muziki, licha ya kuwa manager. Ni mmoja kati ya wasanii ambao tunawafahamu kwanza bado tungali wadogo. Ni ukitazama muziki wa Burundi wa kipindi kile na kipindi hiki, bwana, kuna kitu gani ambacho umekiona? Kipindi hiki ni kipindi kizuri. Watu tunakuwa tunaondoka na hatua angalau video. Hatua ni kubwa sana tena sana kabisa. Sana tena sana kabisa kwa sababu mambo mengi hatukuyafanya kitambo, lakini leo kupanda ndege inakuwa kama ni ruvumera buyenzi. Ikibazo mu Kirundi nacumva mbega twitege yuko iyo album izozanana n'amasanamu canke amasanamu azozo kwayo? Album ni audio gusa. Amasanamu Kaka Apifamba manager, we ni manager ambao unakuwa na manager msanii mkubwa hapa kwetu Burundi. Hapa Burundi tuko wasanii wako na tatizo ya mavisa. Kisasa kama manager ushafanya vitu vingi hapa kwetu Burundi. Unaonaje kuhusu visa kwa wasanii wa Burundi? Visa sio shida. Kila nchi iko na utaratibu. Hata serikali haina ruhusa kupatia msanii visa ya nchi nyingine. Haina, sio serikali. Na visa kuna vitu vingine natokea ni bahati kwa sababu tunasikia tu hapa tu na nchi zingine wanawanyimaga visa. Sema tu kuna ule urafiki wa nchi kwa nchi, unakutana Mtanzania kwenda Uingereza ni vitu vidogo. Kwa sababu ya ule urafiki wametengeneza toka kitambo. Lakini hapa pasikuji mtu atawadanganya eti mimi napanaga mavisa, huyu ataondoka, hamna, huyo ni uongo. Kupata visa inakuwa ni kama tu bahati. Ama inakuta pia na CV zako zinachangia, kwa sababu unaweza kuwa mwanamuziki lakini wenyewe wakaona kama wewe bado level yako haijakuwa kuwa mwanamuziki mkubwa. Unaweza kaambia uko star kwenda, lakini wanaona kama bado. So mambo ya visa hakuna kulaumiana mtu yoyote. Wakipata visa amekuwa amepata kwa bahati yake. Na inatokana yule mtu anayekuombea visa kule ni mtu gani. Anataka yuko na nguvu nyingi kule, akakuombea visa ukapata, kama hana nguvu, kwa sababu hii mambo ya award ama festival wengi tunajiombea, wasanii wengi wanajiombea. Sasa unapojiombea inabidi utafute visa wewe mwenyewe. Unaona lakini wengine wanaitishwa kwenye award ama festival, wanaombewa visa, inakuwa vitu simple. Manager, swali langu la mwisho, kuna baadhi ya wasanii wameshirikishwa na VICHOU LOVE kwenye album yake. Je, tutawaona wakivuka Burundi? Kwenye show atakuwepo, na tukitaka kufanya video ikiwa ni video nje ya nchi
tunaondoka nao, tunafanya video na tunarudi kabisa. Yeah. Haya, karibu tena kwetu. Shukrani sana, tunawashukuru sana Asante sana. watangazaji. Asante sana. Okay, big up.